Yes, hello everybody, reka ntangure ndakuramutsa anizera ko umeze neza cyane waba uri mu Burundi cyangwa se uri hanze y'igihugu. Reka nizere ko umeze neza, nimba utameze neza naho nizere ko ejo ushobora kumera neza kuko Imana byose ni ibitanga. Nimba utameze neza uno munsi ejo ushobora kuba umeze neza cyane. Reka ndakubutse gukora subscribe kuri TV kugira ngo uzoza urabona ibiganiro byinshi tugenda ducisha ko umwanya ku wundi. Nimba utari bwakore subscribe yikore kugira ngo uzoza urahabwa byinshi cyane bica kuri Loy TV. Yes, uno munsi rero nje kukubwira byinshi biriko biravugwa muri diaspora idasinzira. Mu kino kiganiro uraza kumenya mbega diaspora idasinzira niki, mbega ijambo diaspora risobanuye iki ku gihugu, mbega aba diaspora ni kiye kintu bamariye igihugu cacu c'u Burundi. Yes, cyo kumva kuri micro Ishobo Radio ni mu kiganiro twabwiza kuri show cha kiganiro wama umenyeramo byinshi bigiye bitandukanye, amwe mu makuru utari bwumve cyangwa se amwe mu makuru aba ari update. Uno musi rero tugiye gusimbira gatoya muri Amerika mu gisagara cha Arizona Phoenix, aho novuga neza yuko habereye ibirori byinshi bigiye bitandukanye. Nibyo ngiye kugira makino kiganiro. Hari ku munsi wa gatanu niho ambasaderi w'igihugu cyacu c'u Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika yasesekara mu muji cyangwa se mu gisagara cha Arizona Phoenix avuye Washington DC, aho asanzwe akorera imirimo yiwe ya buri munsi. Ku munsi wa gatanu nkuko nabikubwiye niho yashika muri Arizona Phoenix avuye Washington, asanzwe akorera ibikorwa vyiwe. Ni ambassadeur honorable Jean Bosco Balege. Honorable Jean Bosco Balege niwe ambasaderi w'igihugu cyacu c'u Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nkuko nabikubwiye ku munsi wa gatanu niho yashika mu gisagara ca Arizona Phoenix avuye Washington DC, aho rero yaragiye kunezerwa cyangwa se aho yaragiye kuyaga byinshi n'aba diaspora basanzwe baba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ndibaza urabona amwe mu mafoto ariko araca ngaho kuri screen yawe, waba ufite telefone cyangwa ufite machine. Ayo namwe mu mafoto agaragaza bagiye kumwakira ku kibuga c'indege, aho bona neza yuko rero bari bagiye kumwakira aho yarashitse muri Arizona Phoenix. Ubona neza yuko rero byari byishimo bidasanzwe, aho ubona ko na president w'aba diaspora mushasha nawe nyene yari yateye iteka kwakira ambasaderi muri Arizona Phoenix. Ahora neza yuko rero byari byishimo bidasanzwe. Ndanakubise neza yuko CEO wa Loy TV nawe nyene yari yitabiye ivyo birori byo kwakira ambasaderi w'u Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho hari ku munsi wa gatanu agishika muri Arizona. Mu misi heze haravuzwe byinshi ku watowe kugira ngo arongore diaspora mu gihugu cyacu c'u Burundi. Haravuzwe amajambo menshi agiye atandukanye, aho bamwe bavuga ibi abandi bakavuga bariya, ariko nibaze neza yuko mwamaze kubona yuko Samuel Ndayiragije asanzwe arongoye diaspora mu kano kanya cyangwa se asanzwe aramutswa ubwo burongozi, aho ari ku kivi, aho akubwira ati ni diaspora idasinzira nkuko ari civugo c'igihugu cyacu c'u Burundi, kugira ngo dukore twiteze imbere, duteze imbere igihugu cyacu ciza c'u Burundi, dukomeze kukigira igihugu ciza cyane. Ni Samuel Ndayiragije president wa diaspora mu kano kanya, umwanya tuvugana asanzwe abarizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho bona neza yuko rero habaye ibirori byo kumwakira cyangwa se ibirori byo kwishimira president wabo mushasha. Novuga neza ko vyabayereye muri Arizona Phoenix muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nimwe mu birori vyaritabiriye abarundi beshi, nimwe mu birori byarimo abarundi beshi cyane, aho bona neza yuko wari umunezero udasanzwe, byari ibyishimo bidasanzwe. Ndibaza urabona amafoto agenda aca kuri screen yawe, sinzi ko uri kurakoresha telefone cyangwa uri kurakoresha machine, ariko ayo namwe mu mafoto agaragaza ibirori vyabereye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara ca Phoenix, aho bariko barishimira Samuel Ndayiragije president wa diaspora mushasha, aho bariko baramuha ikaze. Ni diaspora idasinzira, anovuga neza yuko bariko barakora ibikoreka kugira ngo diaspora igire iterambere
mu gihugu cacu c'u Burundi, igihugu ciza cyane, hari ku munsi wa Mungu aho habaye novuga neza yuko ibirori vy'agakura, ibirori byatewe iteka na ambassadeur w'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, ni kimwe novuga neza yuko cahurije hamwe abarundi benshi cyane, abarundi benshi cyane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, ni kimwe mu kirori cyari gifise icivugo cyitwa twiginane twiyubake event. Ni event yari yitwa twiginane twiyubake, hano vuga neza yuko yabaye ku munsi wa Mungu, aho ambasaderi yari kumwe n'abarundi bagiye batandukanye mu kwigina ivyo birori twiyubake event. Urumva neza yuko rero hari abarundi benshi bagiye batandukanye, harimwo na president wa diaspora mushasha. Navuga neza yuko aho ambassadeur yamukeje imbere y'abarundi, imbere y'aba diaspora bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Navuga neza yuko ivyo birori vyabereye muri Arizona Phoenix. ni no mu kirori cyangwa se muri event aho bagerageje guha ijambo president wa diaspora kugira ngo ashobore gutangaza cyangwa se agire icyo atangarije aba diaspora bari muri Amerika cyangwa se n'abarundi bari hano, aho yavuze neza yuko ari diaspora idasinzira, aho yatanze neza n'ishusho y'inyubakwa bagiye kubaka y'aba diaspora mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho habaye no kwiyemeza amafaranga menshi cyane kuba diaspora bari mu Burundi kugira ngo baze bubake inyubakwa y'aba diaspora ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kugira ngo umurundi wese w'umu diaspora aze yibonemo iyo nyubakwa. Yes, ni bimwe rero mu bintu navuga neza yuko hatanzwe amafaranga menshi cyane, habaye kwiyemeza ko abantu batandukanye bivanye n'ubushobozi ufise, aho no kubwira ko hatanzwe amafaranga menshi cyane, amafaranga navuga neza yuko afise siguro. Nkuko nakomeje kubikubwira, twiyubake event novuga neza yuko hatanzwemo amafaranga menshi, buri umwe wese ku buryo afise yagerageje kugira icyo atanze kugira ngo iyo nyubakwa yimbona kazoza bazoshobore kuyubaka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Navuga neza yuko hatanzwe amadolari 61,821 $. Urumva yuko ari amadolari menshi, ni 61 n'amajana 821 y'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika, niyo yashoboye kwiyemezwa muri ico kibanza, yiyemejwe n'abarundi bagiye batandukanye bari bitabiriye iyo event. Inyuma yaho haratanzwe imiliyoni 21 z'amafaranga y'amarundi mwico kibanza nyine cyangwa se muri iyo event, ayo yose nange mafaranga yashoboye kwiyemezwa n'abarundi bari bitabiriye iyo event yariko irabera mu gisagara cha Arizona Phoenix, yari yatewe iteka na ambassadeur w'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho na president w'aba diaspora nawe nyene yari mu ico kibanza, aho yakomeje gushimira abarundi aba diaspora bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kukungene bariko baritanga kugira ngo ivyo biyemeje bazobishikeko, kugira ngo diaspora idasinzira ikomeze kugira inguvu zidasanzwe. Nkuko nabikubwiye byari ibirori bidasanzwe, byari ibirori harimo ivyishimo byinshi, harimo kunezerwa kw'abarundi, aho navuga neza yuko abarundi bari bitabiriye iyo event hagezaho biyumvira ko baba bari mu Burundi bivanye n'ibiko birakorerwa muri event. Yes, ni event rero yarimo aba DJ bagiye batandukanye babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo na CEO wa Roy TV asanzwe ari umu DJ akomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanzwe aba muri Arizona Phoenix, nawe nyene yari yateye iteka ivyo birori muri event, nawe numwe mu ba DJ bari bakomeye bari mu ico kirori. Ni event yarimo indirimbo nyinshi z'akaranga, indirimbo z'igihugu, indirimbo za kera. Nimwe muri event yavugijwemo cyane indirimbo z'ikirundi, habayemo gutamba, kwishimana, kunezerwa. Inyuma yaho rero ni event yaheze ari ibyishimo gusa, ari umunezero udasanzwe kuba diaspora b'abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe
za Amerika. Yes, ni ambasaderi rero novuga neza yuko yashimiye abarundi inyuma ya event yakomeje gushimira abarundi b'aba diaspora ukungene bakomeza kwitanga kugira ngo igihugu cacu okigende neza, bakomeze gukunda igihugu cacu cy'u Burundi, aho yaberetse uko bashobora kwitwara kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu cacu cy'u Burundi. Nkuko nabikubwiye rero tubabwiza ukurisho niho uzozukura ayo makuru atahandi uzoyumva. Ndibaza wumvise byinshi cyangwa se wabonye byinshi utaruzi. Ayo mafoto wabonye ngaho kuri screen niyo yaranze ibirori byabaye ku munsi wa Mungu, kuva ku munsi wa gatanu bakira ambasaderi mu gisagara ca Arizona Phoenix. Ku munsi wa Mungu haba event novuga neza yuko yahuje abarundi benshi bagiye batandukanye na Samuel Ndayiragije, perezida w'aba diaspora, aho yakomeje gushimira abarundi bitabiriye iyo event kugira ngo bakomeze gukundana, bakomeze gufatana mu nda kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu cacu uciza acu Burundi. Reka nongere ndagusabe gukora subscribe kuri TV, nimba utari bwayikore please ikorere na kugira ngo uzurahabwa update ni cyangwa se amakuru meshi agiye atandukanye. Reka ndagushimire sana, je wari kurumva kuri micro Ishobo Radio, ndabakunda cyane. Ciao ciao, peace.